Turabe ingene umuntu ashobora kuronka amayinite akoresheje Binance. Uca ngaha muri Binance, hama ugaca ngaha kuri profile hacafye umuntu no hejuru aha umaze kuhafyonda ushobora ngaha je ubona ko iyi konti yanje iri verifye. Uca uza rero ngaha hepfo aha kuri paye, ngaha murabona hari mugerageje kuraba ngaha ni recharge mobile, fyondako urabona ko baca batuzanira nkaje baje baza banzaniye ko nakoresheje nimero ya limitere, kandi mugabo ushatse ngaha ca mpindura ngaha urabona ko nca nandika mu yindi nimero nshatse, Econet Leo Burundi, fournisseur de réseau, urabona ko ari Econet Leo Burundi, nca nandika mu izi nimero zanje za Leo 728, okay. Hano barambaza kugura amayinite ijana ngahe mfate nk'aya 500 ngaha par exemple ya 0,combien $. Baca bakwereka ati Econet Leo Burundi bifu nyene murabibona vyose ko bipanze neza, ushobora ngaha kuri continue, urabona ko baca bandungikira amakode de verification, imwe baza kuyirungika kuri nimero yanje ya limitere, iyindi code de verification bayirungike kuri Gmail kugira execute l'autre. Nca nsubira inyuma nca nza kuraba muri message ngaha, nca mbanza nemeze ngaha kuri envoyer le code, nca mbanza nduze ngaha kugira bayindungikire code kuri nimero ya telefone. Hano nimero kuyije nca ndayikopya nca ndayigira kole ngaha nyene, nca nsubira kandi ndababwire bandungikire n'iyindi ngaha kuri Gmail nayo nyene. Babanza kukurungikira code de verification kuri appareil ufise kugira barabe yuko appareil uyifise mu ntoki, nimba ari kuri Gmail hamwe na nimero de telefone isanzwe. Nka nimero de telefone je nahejeje na Gmail, ndabona message iraje, nca nza kuri Gmail nugurure message ya Binance ngiyi, nca nduza ngaha code ngiyi ngaha, nca ndayigira copie, nca ndayigira kole ngaha nca tugira envoyer traitement de recherche mobile. Aha hejuru urabona ko hari termine, iko urabona na telefone ngiyi yanje Econet Burundi, amayinite ngaya n'amadolari bihuriranye ni $0,23. Kandi je nkaya nguze aya, urabona ko na message yamaze kuza muri Econet, vous venez de